komine twese kuko ariko karyo keza ko guhurira ahantu twataye uruzogi kugira twicarane tuyage ivyoteza imbere komine yacu twongere dusangirire hamwe dukoranijwe n'uyu musi mukuru. Turi n'akanyamuneza kandi kubera duhimbaje uno musi mu bihe bidasanzwe mu buzima bw'igihugu cacu, kuko ushitse mu gihe duherutse kwitorera mu mahoro n'umutekano ntangere inzego zizoturongora muri ino myaka 5 muri komine yacu nziza ya Muramvya. Nazo zikaba ari inama ya komine na musitanteri wa komine yacu turindiriye ko umukuru w'igihugu amugena, ndetse rero mboneyeho n'akaryo kubasaba mwese mwitavye no musi mukuru muntize ibiganza tubakomera amashi menshi cyane mu kubakera. Turiko duhimbaza kandi uno musi mukuru turiko twitegurira kuzotora mu misi ya vuba abagiye kuzoturongora ku mitumba n'amakaritiye yose yagize ino komine yacu nziza ya Muramvya. Twagira rero tubamenyeshe kandi ko abazokwitoza batangura kubabwira imigambi yabo guhera uno musi igenekerezo rya 2 Nyandagaro kugeza igenekerezo rya 22 Nyandagaro ubu mwaka nyene. Tukaba tubasavye bikorana ubukerebutsi kandi mubikore mu mutekano ntangere. Natwe tuzokwitabire ayo matora turi benshi, twitorere inama y'umutumba, nkagira ko nsaba ko n'abafasoni nabo baba benshi bo kwitoza. Twagira twibukanye kandi ko no musi mukuru tuhimbaza twaraye duhejejwe indwi yahariwe gushigikirana mu kibano, aho twese dusabwa gutanga ivyo dushobora kuronka ari impuzu, imfungurwa n'ibindi bitandukanye hamwe n'amafaranga. Tukaba tuboneha akaryo ko gushimira bimwe by'imvamutima abitabiriye bose ico gikorwa n'ababandanya guterera mu buryo bw'amafaranga. Banyakubahwa mwese, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, twagira tubabwire ko hari byinshi byaranguwe muri aya makomine yagiye hamwe akagira ikomine ya Muramvya, haba mu gisata c'intwaro, politike n'umutekano, mu gisata c'imibano, mu gisata c'iterambere n'inyubako, mu gisata c'ubutungane, mu gisata c'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, ndetse no mu gisata c'inkino n'imico kama. Ndetse mu bigize ubuzima bw'ikomine hari vyakozwe byinshi namwe mwaravyiboneye, ndetse hari n'ivyo twinjiye ku mugaragaro. Aha twari tuvuye kwinjira ishure ry'igiko, ishure shingiro ry'igiko, twaciye ku ivuriro ryo mu Kibogoye, no ngaha iri shuri riri ku mutumba wa Busimba. Ni icemezo cemeza yuko hari byaranguwe bitari bike. Tukaba twagira dukengurukire bimwe vy'imvamutima abahora barongoye aya makomine yagiye hamwe akagira ikomine ya Muramvya, kubwira n'ubukerebutsi bakoranye ibikorwa ku bw'abene gihugu. Mu ntiza amashi tubakengurukire cyane. Banyakubahwa, imbere yo kurangiza nagira ndabakengurukire cyane ukungene mwitavye ibi birori byo guhimbaza umunsi wahariwe amakomine. Nongere ndabahamagarire gufatana mu mugongo mu migambi yose igiye kurangurwa muri iyi komine, kuko twese tugiye hamwe bizoshoboka.
aha twese duhamagariwe rero kugira urunani gushira hamwe inguvu n'ishaka ryacu ngo duteze imbere komine yacu yo soko y'iterambere ry'igihugu. Kubaka komine kugira urunani bw'ubumwe rw'amahoro n'iterambere, tukama tuganira dushira hamwe kugira dushigikire ndetse ibikorwa byose by'iterambere kugira tubone gushika kuri yambona kazoza y'igihugu cacu ariyo igihugu cifashe mu mwaka w'2020 mu mwaka w'2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Ndangije ndabifuziriza kubandanya twiginana dusangira